Isware ni ndende sindayivuga ngo ndayiheze. Ubuzima bwanje bwabaye burebure kuva nkiri mutoya. Sinigeze mbaho mbona mama wanje. Mama wanje yansize mfise amezi 9. Yagize ikibazo cyo mu mutwe baramufunga, ariko ni isware bampaye. Maze gukura nabifashe uko papa wanje acapfa maze umwaka n'amezi 5. Aha navutse jenyene ukumumbona umwana umwe. Maze kuvuka sibyamba bajya, ariko uwo muntu naramubabariye. Ndibuka ko ndiko ndakina n'umwana iri mutoya yakunda kuntu igitutsi ngo sibyo ka mama wawe kapfuye. Byarankomerekeje cyane, nico kintu nibuka kuburyo nobwira umuntu ngaha gifite mama wiwe amubungabunga. Byukuri irakenewe, twebwe no munsi tutabafise twahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Ibyo bimaze kuba ndakura nkura nzi ko mama wanje yagize iki yapfuye, kuko muri famiye bambwiye yuko baramutwaye baramurungika mu nyuma baramufunga, batazi ko bamurekuye aja mu Rwanda iwabo canke boba baramwishe. Iyo histoire nakuranye nabifata nk'umuryango uko nyene, urumva iyo bakureze ibyo bakubwira ibyo wemera. Imyaka 25 ngiye ufite ko 16. Ejo bundi haheze ukwezi kumwe pasiteri ariwe papa yarangendeye muhira. Maze kungendera muhira turasenga ese turasenga, pasiteri arambarira gornera kuko mbona mama wawe ababaye agufashe mu bitugu n'amarira menshi. Ndamubwira pasiteri uravangiwe ati wambariye byinshi uravangiwe. Ntangiwe gute? Ati yagiye simvangiwe, mbonye mama wawe agufashe mu bitugu ababaye cyane, kandi nawe muri we ntazi kukibaho, azi ko wapfuye kuko nawe uzi ko mama wawe yapfuye. Sashimwe ko mukabuteye byabaye kandi tunezerewe. Yesu ashimwe kandi yitwa Ornera Mutoni wase uko babivuze. Mpagaze ngaha nshima Imana igira neza, nta munsi umwe ntayibona, iteka ryose yankorera neza kuva nkivuka. Niyo mpamvu uno munsi navuze ngo mpagarare imbere y'ishengero ryayo ndayishimire, mvuga ineza yayo kuko nayibonye nk'umubyeyi adasanzwe. Kubw'ibyo ikintu cya mbere numva nohera ko ndashima Imana kuba twese tugiye mu kimemu z'abazima, tukaba turi muri iki kibanza. Nongeye kubasaba mumpere Imana amashi menshi cyane rwose. N'abarandiriye cya mbere nohera ko kigira kabiri, mpagaze ngaha nshima Imana ko yandinze gupfakara. Nyuma y'indwi 3 ziheze naraje ngaha, umubyeyi wacu akimbona, hemwe ndababarire dufite umubyeyi abona cyane, abona vraiment. Ngeze ngaha arambwira ngo mwananje umugabo wawe yaragiye gupfa inyuma y'izi ndwi 2, none Imana irambwiye ngo iragutabaye. Sinabyumvise ndumva unamwe murabizi gupfakara vraiment. Umuntu nkanje akingana gutya ngo umugabo wanje tumaranye imyaka 2 bagiye gupfa, umva ko ari kibazo. Sinabyakiriye n'ukuri, narumvise umubabaro urenze. Indwi igira kabiri ngarutse diringa aramvugisha arambwira ewe ibyo Imana yavuze n'ikimenyetso ugiye kukibona. Ibyo Imana yakuvugishije ko mu nzu heze ikimenyetso ugiye kukibona. Basha iyo ndwi nyene ndi muhira nyuma yuko njyama naravuganye n'umugabo wanje, ariko muri iyo ndwi narafashwe n'agahere hano mu gutwi. Ako gahere kamaze kumfata nguma ndakaga. N'umugabo wanje katakaza mu kuboko k'uburyo cyo kaje mu kuboko k'ububavu, arambwira ngo ndafise agahere nguma ndamubwira tuzi gashere ko nanje karibu. None nibi
rero jewe mu nyuma karahera inyuma y'iminsi 2 wewe rero acambwira ko ako gahere mu kugenda kamusigiye umusonga. Iryo joro nyene ndamubwira ati nuryame nta kibazo, ariko mu nyuma yahatangura kugugumwa cyane gose. Aragugumwa arambwira ko ariko araka umuriro, ariko ndibuka icyo navuganye n'Imana ko yambwiye ko indindi umugabo nabigumanye uko wewe ntacyo yamenye, ntacyo namubwiye. Ndahora ndanuma, aze kunuma niho bukeye mu gitondo, kuko nari naraje telefone yanjye muri silence kuburyo amamagaye itaza kubyura umwana. Ndiho nacambyuka nsanga umugabo wanje acometse mu ibyuma ariko arahemeramo, bamaze kumushikana mu bitaro. Biragoye kwakira nk'umwana w'umuntu, narabiravye ndabyuguruye ndaturikisha ndarira, ariko nagumanye ukwizera ko Imana yambwiye ko izomurinda atahaje. Narandikiye umubyeyi wacu ndamubwira ati nanse ko nihangana mbonye ko umugabo wanje ameze, fasha usengere. Ijambo yanishuye yambwiye ngo ntahaja komera. Ibyo maze gutumba narumvise ndemye cyane. Umunsi urahera kiri kwa muganga, utugira kabiri urahera kiri kwa muganga, ariko ndaguma kuri rya jambo ngo ndamukurindiye. Nari kumye ko cyane kugira numva ari amahoro nyene, ari amahoro. Mu nyuma mutansine wamurangira ngo nahekenye tungutumu kuko yameneka igipande cy'umutwe akaza atera vumwona muri ivyo bitaro. Narumvise ndemye cyane, ndumva ijambo Imana yari yambwiye nari kumye ko ndumva ko ntahaja. Nabwira Imana, Mana no musi ndyohewe kubera wampaye uyu mugabo, no musi aho nshitse barampa ijambo kubera wampaye uyu mugabo, kubera kugira usubize hasi gamana. Ndumva umutima ngo narakubwiye ntahaja. Ndaguma kuri rya jambo, ndarigumako. Umutanzine wiwe amubwira ngo hekenya tungurusumu, ariko ndavye ko yari amezi ari mu bitaro, sinabona ko tungurusumu ishobora kumuvura vraiment. Nagira ndakubwira keke iyo tungurusumu yararyamye kugira gatatu arava muri bya bitaro ameze neza. Imana murumva ko inone tungurusumu yari kumuvura, ni rya jambo Imana yambarira niryo nizigira ko ariryo ryabikoze. Nayo tungurusumu ntacyo yari gukora bivanye n'ukuntu yari ameze. Igira gatatu ngira nshima Imana, mumbabarire sindabarambire. Isware ni ndende sindayivuga ngo ndayiheze. Ubuzima bwanje bwabaye burebure kuva nkiri mutoya, sinigeze mbaho mbona mama wanje. Mama wanje yansize mfise amezi 9. Yagize ikibazo cyo mu mutwe baramufunga, ariko ni isware bampaye. Maze gukura nabifashe uko papa wanje acapfa maze umwaka n'amezi 5. Aha navutse jenyene ukumumbona umwana umwe. Maze kuvuka sibyamba baje, ariko uwo muntu naramubabariye. Ndibuka ko ndiko ndakina n'umwana iri mutoya, yakunda kuntu kigitutsi ngo sivyo ka mama wawe kapfuye. Byarankomerekeje cyane, nico kintu nibuka kuburyo nobwira umuntu ngaha gifite mama wiwe amubungabunga. Byukuri irakenewe, twebwe uno munsi tutabafise twahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Ibyo bimaze kuba ndakura nkura nzi ko mama wanje yagize iki yapfuye, kuko muri famiye bambwiye yuko baramutwaye baramurungika mu nyuma baramufunga, batazi ko bamurekuye aja mu Rwanda iwabo canke boba baramwishe. Iyo histoire nakuranye nabifata nk'umuryango uko nyene, urumva iyo bakureze ibyo bakubwira ibyo wemera. Imyaka 25 ngiye ukiri ko 16. Ejo bundi haheze ukwezi kumwe pasiteri ariwe papa yarangendeye muhira. Maze kungendera muhira turasenga ese turasenga, pasiteri arambarira kornera kuko mbona mama wawe ababaye agufashe mu bitugu n'amarira menshi. Ndamubwira pasiteri uravangiwe bramwe. Ati wambariye byinshi uravangiwe. Ntangiwe gute? Ati yaje simvangiwe. Mbonye mama wawe agufashe mu bitugu ababaye cyane, kandi nawe muri we ntazi kukibaho, azi ko wapfuye uko nawe uzi ko mama wawe yapfuye.
ibyo sinabyumvise murumva igikomere noba naragize pasiteri narasubiyemo ndavuga ati no sindabyumva vrema sinona bitahura kuko nibyo ukunda jewe mu myaka maze nzi ko mama wanje yapfuye uno munsi ugira umbwire ko mama ari muzima pasiteri arambwira ngo mama wawe ni muzima ameze neza ahari ariko afite agahinda kawe ndababarire umunsi waraheze nijoro n'ukuri sinabyakiriye arambwira ngo aba i Butare pasiteri nababwiye ngo dufite umubyeyi abona ushobora kumbwira ibintu maranye imyaka kuva mbaho ntari bwumve aza numva pasiteri arambwiye ko mama wanje ari muzima ndasabye mu nkomere Imana yanje amashi yoyo yanyibiye iryo banga mu myaka maze sinari bwigere ndota mama wanje ntibyari bwigere binshikira n'isura ya mama wayimbaza ntayo nzi ariko ndashima Imana yambwiye ko agihari kandi agihema ndasaba Imana uno munsi ndiko ndamurondera ndabe ko nzohura nawe umunsi n'isaha ndizera cyane ko nzomubona kuko iyamuvuze iyi myaka yose narimbaze niyizomunyereka kandi ndizera neza ko nzomubona amaso ku maso niyo mpamvu nabwiye ngo abafise ba mama wabo mubafate neza ndabasaba mubafate no munsi icyo mumpa nogira icyo nikorera namwe mvuga ngo Mana kubera iki gihe maze mama wanje ngiye kumumenya ko hari iki gihe ujya mukuru wanje niwe yambwiye ngo iyo uza kumumenya atahurishikana atacu ufise kari kuba gahinda mu kanya ariko uno munsi no mubona ndababwire no mwambika no kora icyo ashoboye kuko Imana yampezagiye kandi narabibonye abumvise gushima kwanje Imana ibahezagire. Haleluya. Imana imuhezagire uranezerewe unyemerere dufate amasegonda abiri ire mu Imana ongere kandi dukomere Imana amashiko yaduhaye umuvyeyi kandi mu buryo bw'impemu abona ibimaze imyaka 20 rabo muri kumumubwira ngo mubahinduwe n'amaraso ntibavangirwe. Murakoze Imana ibahezagire. Tugiye kwakira ya korale y'ubwiza.